Ndakuramukije cyane mwene data dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru, kandi nongera ndakwibutsa ko uri umukundwa w'Imana, kuko iyo umuntu yiswe umukundwa n'Imana, icyo ari kurondera canke icyo ari gusengera gitera gishika. None rero natwe tubayeho ubuzima bwo kwizera Imana, twizera neza yuko iyo dusavye ikintu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ijuru ritwumva kandi rikadusubiza. Nico gituma nari nkwiswe umukundwa w'Imana, kuko nkwipfuriza ko isengesho ryawe Imana yoryumva kandi ikagusubiza. Tugiye guterana intege kuri uno munsi dusomye umurongo w'ijambo ry'Imana uri muri Luka igice cya 18 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo abacira umugani ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. Yari Yesu Kristo ariko arabwira abigishwa biwe ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. Ikintu ngomba ko tuvugana kuri uno munsi ni kutarambirwa, kutabivamwo, kutamanika amaboko, kutiranda, kutihebura, kutarekeraho, kutarambirwa. Iyo tuvuze kutarambirwa, duca tumva neza yuko ari umuntu iyo yihaye gukora ikintu, naho yobona kitariko kiragenda nk'uko yipfuza, agira umwete wo gushishikara. Naho yobona kirimwo uburuhe bwinshi, ariko atabivamwo, ashishikara, agakomeza urugendo. Naho bwomwiriraho, ashishikara. Naho impamba y'urugendo yohera, ariko agashishikara. Hari umuririmbyi yarivuze ngo nzakomeza nizere, nzakomeza nkwizere Yesu. Nukuvuga azokomeza guhora akomeza ukwizera rimwe, ariko azohora yizera. None ndakwifurije mwene data kutarambirwa. Nimba wizeye Imana, ntukarambirwe, ntugahemukire Imana, ntukayiveko. Uhore wizeye iminsi yose, wizere mu gitondo, wizere ku mugoroba, wizere ku murango, wizere mu ijoro. Wizere guhera mu kwa mbere, uzoshike muri Desembre ucizeye, mbere uzomera imvi ucitwa uwizeye. Turamaze kumenya neza ko kwizera umwami wacu tutabikora mu gihe cy'amahirwe gusa, ariko iyo umuntu ariko araja mu ijuru arahura n'amakuba, arashobora guhura n'indwara, arashobora guhura n'ibibazo, kuko turi mu ntambara, tugwana n'isi umubiri na Satani. Rero Satani ntatunezererewe, nico gituma ashobora kudusaba nka kugiye yasabye Yobu, akamugerageresha indwara no kubura biwe n'ibindi. Mugabo yagomba ko Yobu acumura, mugabo akagomba ko Yobu bikora ko kwizera kwiwe ngo ahemukire Imana. Rero ivyo turamaze kubimenya neza, nico gituma tudakwiye kurambirwa. Tuzokomeza urugendo rwacu kugeza mu ijuru, nivyo nkwifuriza nawe. Hano rero Yesu yariko arabwira abigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. Hano nakomeje kuvuga kujya mu byo kutarambirwa, ariko Yesu yariko arabwira ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. Nawe uhora usenga. Nimba uri uwizeye by'ukuri, uhora usenga. Ukwizera kwawe kugukoresha igikorwa cyo gusenga. Uko gusenga kuba igikorwa kivyawe no kwizera ufise mu mutima, kandi uko gusenga ntukagute. Uko gusenga guhoreho. Nimba ufise ikintu usaba Imana, naho ugisaba Imana no munsi, nejo ugasubira, naho ejo ugasubira, ukabona inyishu ntije, nturambirwe, ntumanike amaboko ico kintu uriko urasengera utabonye inyishu yacu. Utabonye amaherezo yavyo, nturambirwe. Ntukarambirwe, ntukarambirwe, uhora usenga. Yesu rero yaciye abacira umugani w'umupfakazi, yagiye ku mucamanza akamubwira ati ncira urubanza ronkiza, ariko uwo mucamanza ngo yari umucamanza agabitanya, akamwirukana mugabo agasubirayo kugeza aho uwo mucamanza agabitanya yiyumviriye ati uyu muntu ngombe ndamucira urubanza rumukiza umwansi wiwe, yoye kuguma aza kunzigiriza ansanga mu biro, ngo acaramucira urubanza rumukiza. Mugabo hari ikibazo kivuga giti mbega Imana yoyo ntizorushiriza rwose guhamwe yera abamusavye naho batevya. Nico gituma ndaguteye intege nti nturambirwe. Nimba ufise isengesho uriko urasenga, gumusenga. Amasengesho usenga arafise icyo ariko arakora.
naho wobona umusozi uriko urazunguruka utariko uranyiganyiga, shishikara gusenga, ntukarambirwe. Uyu mwaka wa 2025 dukuremo ubunebwe, dukuremo kurambirwa. Nimba usenga, shishikara gusenga. Usoma Bibiliya, shishikara gusoma Bibiliya. Uri uwizera, shishikara kwizera, ariko ntukabicishirize hagati kandi ubikuremo urwangara. Mu minsi yose twarasomye ijambo ry'Imana ko dukwiye gukuramo urwangara mu masengesho yacu no mu byo dukora. Ubikuremo ubunebwe, ubikuremo itiro, ubikuremo urwangara, uhora usenga uko bukeye uko bwije, uhora usenga. Bibiliya imbwira ngo tugwanye wa mugwanirizi nawe azoduhunga. Nta yandi masitrategi dukwiye gukoresha atari ugusenga. Ndakwifurije gusenga bihoraho mu izina rya Yesu Kristo. Amen.